Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana hamwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane, aho Bob Rugurika umenyesha amakuru usanzwe kandi umaze igihe ukurikirana ibya politike ngaha mu gihugu c'u Burundi yatanze umuco ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akerekana igituma igihugu c'u Burundi kigumya kwinjira mu ngorane zikomeye cyane, aho yatunze urutoki abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye akagira ico amuvugaho, aho yagaragaje ko igihe abarundi bazaba bagitwarwa n'abasuma bakomoka muri CNDD-FDD igihugu c'u Burundi kitazigera gitera imbere kandi kitazigera kiva mu ngorane kirimwo uyu munsi, aho yagaragaje ko bagiye bafata ingingo zibabaje kandi z'akarenganyo, ariko bikaboneka neza ko abarundi bo mu mpande zose basemereye, ariko iyi leta ntigire ico ihindura. N'ubu ngubu bakaba bavuga ingingo zahindura igihugu, ariko iyi leta ikanga kuzikorera ko, ibyerekana neza ko iyi leta idatwarira abarundi bose ahubwo itwarira akarwi gato. Akaba ari no mpamvu ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi zitabateye ikibazo, zitanabaraje ishinga, nk'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yavuze ko kurongora abarundi bimugoye cane, ariko ntatange imihoho. Ibi ni ibyerekana neza ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, byose bifiswemwo uruhara na CNDD-FDD. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba Bob Rugurika yatangaje, yerekana ko byanze bikunze abarundi badafatanye mu nda ngo bashahuyure iki gihugu c'u Burundi, byanze bikunze gishobora kurangira kibagiranywe ku ikarita y'isi. Twabateguriye n'andi makuru ababaje kandi ahambaye ateye ubwoba, yerekana ibiriko biraba ku barundi bari muri Afurika y'Epfo, ariko benshi bakemeza ko byatangiye nyuma yaho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo batazira kora akoreyeyo urugendo, ibyahise bihinduka cyane, abarundi bagatangura kwicwa ku bwinshi. Ikibabaza abatari bake akaba ari uko leta y'u Burundi itari kugira ico ikora kugira ngo itabare abana b'u Burundi bariko baricwa nk'impene mu gihugu ca Afurika y'Epfo, ariko benshi bakavuga ko Reveriyani Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ashobora kuba bifisemwo uruhara rukomeye cyane. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Saya gusa n'andi makuru menshi ahambaye cyane twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ubusabwa n'indi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kubera iki Reveriyani Ndikuriyo yakoreye urugendo muri Afurika y'Epfo, nyuma yaho abarundi bagatangira kwicwa? Ibi bisigura iki? Kuki leta itigera iva mu gacerere ngo ivuge ku mpfu z'abarundi ziriko zirabera mu gihugu ca Afurika y'Epfo? Kuva aho Reveriyani Ndikuriyo agiriye urugendo mu gihugu ca Afurika y'Epfo, abarundi baba muri ico gihugu barageramiwe kandi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi bikaboneka neza ko leta y'u Burundi ataco bibwiye, ibiriko birashavuza abarundi batari bake. Jean Claude Tuyishemeze umurundi aba muri Afurika y'Epfo yaraye agandaguwe nyuma y'abandi barundi batari bake bamaze iminsi bagandagurwa, ariko leta ikaguma mu gacerere ntigire ico itangaza. Abarundi barabandanya kwicwa muri Afurika y'Epfo atacamira. Ejo haheze ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi kwa 10/2024 hari umurundi yitwa Jean Claude Tuyishemeze yarashwe mu gihe yariko araja ku kazi. Mugenzi we bari kumwe we yarakomeretse bikomeye cyane.
umwe mu barundi baba muri Afurika y'Epfo yanditse ati twashaka kubamenyesha ibintu biriko bibera muri kino gihugu ca Afurika y'Epfo na cane cane mu ntara ya Western Cape mu gisagara ca Cape Town biteye ubwoba nukuri abarundi tuhabaye twumiwe Cape Town yahindutse akaburi k'abarundi mu mwanya uheze duhejeje kubura uyundi murundi ahejeje kuraswa agiye ku kazi yari kumwe n'abandi barundi umwe mu bo bari kumwe yarashwe ku gutwi arakomereka cane Imana yakinze ntiyapfa uyu tubahaye ifoto wewe ntiyaronse amahirwe yaciye acikana ubwo nyene hano tubayeho mu bwoba butagira uko bungana ubyutse ntumenya ko wirirwa sinzi igicumuro abarundi twakoreye abenegihugu ba hano kandi sinzi aho byabihuriye n'urugendo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi amaze iminsi akoreye muri kino gihugu uyo nyakwigendera yitwa Claude Tuyishemeze yari akiri nka mushasha muri iki gihugu asize abana batari bake n'umukenyezi abishoboye mu bandanye gusengera abarundi turi muri Afurika y'Epfo na cane cane mu gisagara ca Cape Town ubu nyakwigendera yahora aba muri Cape Town mu gisagara cya Philippe East muri quartier yitwa Better Life Imana imwakire mu bwami bwayo abaserukira Uburundi muri Afurika y'Epfo barakwiriye gukurikirana bino bibazo by'abarundi baguma bicwa bakagira ico babivuzeko bakanavugana n'abategetsi baho hari n'abarundi bavuga ko bitoroshe ingene borogaruka mu Burundi ngo barafatwa bageze ku kibuga c'indege ibyo byose birikwiriye kwigwa neza kugira ngo umwenegihugu wese ahari agire umutekano turahojeje umuryango w'umuhisi Jean Claude Tuyishemeze Imana imuremeshe muri bino bihe bitoroshe turifatikanije n'umuryango w'abarundi baba muri Afurika y'Epfo cane cane muri Cape Town aho bari guhura n'ingorane zikomeye cane bagenzi ibiriko biraba muri Afurika y'Epfo byaba bihuriye he n'urugendo Ndikuriyo aherutse gukorerayo bikaza byiyongera ku bibazo bitandukanye bimaze iminsi bivugwa ko hari abarundi barungitswe hanze y'igihugu kugandagura abagenzi babo bahunze igihugu kubera injyane za politike zadutse mu gihugu guhera mu mwaka wa 2015 gushika ubu ngubu abarundi batari bake bakabahunga igihugu kubera ibibazo bitandukanye biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi benshi nyine bakibaza ko ibintu biriko biraba byabifitanye isano uko igihugu c'u Burundi ntikigera na rimwe gisemerera cyangwa se ngo kigire ico gikora kuri ubu bwicanyi buriko buribasira abarundi batari bakeya bari muri Afurika y'Epfo ibyo biriko biraba gutyo mu gihe mu gihugu c'u Burundi naho abari kwicwa ari benshi cyane mu ntara c'ibitoke umusore akiri muto yatowe mu murima w'ibitoke yapfuye ikiziga c'umugabo akiri muto caratowe mu murima w'ibitoke mu mutumba canyu muri komine Buganda mu ntara c'ibitoke buraruka bushira uburengero bw'u Burundi abo umuryango wiwe bameza ko yari yarabuzwe irengero kuva ku wa gatanu Rusama amatohoza yatanguye ku bw'intwaro muri komine abarimyi nibo babonye ubwa mbere ico kiziga mu murima w'ibitoke twabonye ikiziga kihambwe mu murima w'ibitoke ariho gihambwe nabi twace dutabaza Croix Rouge n'abajejwe intwaro uwo muryango dutabara imbabare uri kumwe nabo mu muryango w'umuhisi yaciye ahambanwa iteka byiganwa n'umwe mu barimyi yabibonye uyatowe yishwe yaturuka ku mutumba na zone Ngoma komine Murwi intara c'ibitoke nyine yari umunywanyi w'umuhari w'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FCD ubw'amakuru avaho nyine ico kiziga cariko amaraso bigatuma abiwabo bibaza ko yoba yarishwe twaratabaje abuzwe irengero ariko akamo kacu ntikumviwe umwe mu bajejwe intwaro yatwishuranye agahemo ko umwana wacu yagiye gutembera niko umwe mu bo muri uwo muryango w'umuhisi agaragaza umubabaro akabivugana amosozi mu maso ubw'amakuru avaho nyine kandi uwo ngishwe yarakunda guhanura imbonerakure kutaja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kurwanya M23 ku ruhande rw'u Burundi imbonerakure zine zindi zo kuri uwo mutumba yavuga ko ziciwe muri Kongo yoba yishwe kugira ngo bazimanganye ibikorwa bigayitse yakoreye hakurya ya Rusizi
niko iyindi mbonerakure itashimye kwivuga izina ishinga intahe kandi ifise ubwoba. Musitanteri wa komine Murwi Merishade Nzokizwa nayo amenyesha ko yatanguye amatohoza afatikanije n'inyamiramabi ariko akarahira ko uwo muhisi atishwe n'abagenzi biwe, ariko mu by'ukuri amakuru ahari nuko umuhisi yishwe na bagenzi biwe. Ibi byose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ariko benshi bakavuga ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi kuko iramaze guhekura abatari bake kandi iramaze gukora amabi atagira izina ku butaka bw'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko iyi ntwaro yari ikwiye gutanga imihoho canke se abanyagihugu ubwabo bakagira ico bakora kugira ngo barwanye iyi ntwaro y'agahotoro iri mu gihugu c'u Burundi. Bob Ruguruka yatangaje amajambo akomeye aho yerekanye ko abarundi batazogera bagira iterambere ndetse n'umutekano igihe bazaba bagitwarwa n'abasendefd bagendera mu marozi ndetse no mu bintazi bidafise shinge na rugero. Abarundi bazobabara batunture igihe cose bazoba batwarwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bagendera mu bintazi. Bob Rugurika avuga ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bagendera mu bintazi, akaba ariyo mpamvu batitwararitse ineza y'umunyagihugu, bakaba basinda bibazwa ku ngorane z'igihugu n'abanyagihugu. Ibyo bivugwa na Bob Rugurika, umumenyeshamakuru akurikiranira hafi ibikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bob Rugurika asigura ko ingingo ziriko zirica ubutunzi bw'igihugu zifatwa abantu basemereye kandi ko n'inyishu zo kubivamwo leta ya Varisito Ndayishimiye idashaka kuzikurikiza. Bob Rugurika akavuga ko abategetsi nka bose bo ku rwego rwo hejuru bakomoka muri CNDD-FDD naho bahenda abarundi ko bashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri batigeze bashira Imana imbere kuko bibera mu bintazi guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye gushika kubo hasi, aho nyine avuga ko Uburundi butazigera bukira mu gihe bugitwarwa n'abantu birirwa mu bintazi amaze bakajya imbere y'abarundi bakababwira ko bashize Imana imbere kandi bakabereka ko bafise leta mbyeyi, mu gihe abarundi isinzi bariko baricwa ntiyagire icamira kandi bikaboneka neza ko byose bifiswemwo uruhara n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budakorera bose ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze imyaka myinshi ishika muri 18 gapfukamye mu nda abarundi. Umumenyeshamakuru Bob Rugurika avuga ko atakwigoro tuboneka ubutegetsi buriko burakora kugira butore inyishu z'ibibazo byugarije abarundi, nk'uko n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aherutse kubitangaza, akavuga ko nta nyishu nimwe bafise ku bibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaba ari igihugu kisonera kigendera kuri demokarasi. Iyo leta iba yarahise itanga imihoho byihuse kuko nta na hamwe leta ijya imbere y'abanyagihugu ngo ivuge ko yabuze inyishu y'ibibazo ngo ibe igihari, ihita itanga imihoho. Akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko ibi bintu rwose bibarengeye, noneho byaje kunyurwa n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, akavuga ko abarundi kubatwara bimugoye. Ibyahise byerekana ko guhera kuri perezida kugera kuri leta ye bose bananiwe, akaba ariyo mpamvu bari bakwiye gutanga imihoho kuko ataco bariko barafasha abene gihugu. Ariko nanone mu gisagara ca Bujumbura hakaba ariko haribonekeza ibintu biteye ubwoba byerekana ko byanze bikunze umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa, kandi byerekana ko hari ikintu gikomeye cyane cyateguwe n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru dushikira akavuga ko byanze bikunze baba bashaka guhindura ubutegetsi bakoresheje ingufu, kubera ko n'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi ziraruhijwe n'ibibazo bitandukanye biri mu gihugu c'u Burundi. Haraheze hafi ikiringo c'indwi hatanguye kwibonekeza ibintu bisa n'ingingo zo mu bihe bidasanzwe mu makaritsiye amwe muri zone Kanyosha, komine Muha mu gisagara ca Bujumbura, aho imbonerakure n'abapolisi bagenda barakubita abantu bababwira ko botaha bakaja mu mihana yabo, bihera mu masoko kuva isaha 12 z'umugoroba. Ibi byose bikaza byerekana ko byanze bikunze
ariko harategurwa ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kandi benshi bakemeza ko ibi bintu bitazijana kuko Perezida Evariste Ndayishimiye kumva yubahuka akavuga ko gutwara abarundi bigoye kandi akanavuga ko atwara abarundi b'ibijuju ni ibintu byerekana ko yamaze gufata abarundi nk'ibijuju kandi mu by'ukuri abarundi baguheza bagutwengera akaba ariyo mpamvu byanze bikunze ibara rishobora kugwa umwanya wari wose uretse ko yaba atari ibara riguye kuko abarundi baba bitabaye bakirwanaho bagahindura intwaro imaze igihe ibapfukamye mu nda. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ico ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.